Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka wa 2024 niho abanywanyi ba koperative Sangwe Burundi turi kumwe twese birashoboka bifurizanya umwaka mushasha wa 2024. Ivyo birori bikaba vyabereye mu gisagara ca Bujumbura, bikaba vyari vyitabwe n'abanywanyi bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Jean Christophe Sanguye umwe mu barongozi b'iyo koperative aratubwira uko yatanguye n'ico bashoboye gufundika. Sagamba Burundi hatangiye habonekana groupe yitwa Sagamba Burundi. Hanyuma abagize iyo groupe Sagamba Burundi habaho ivyiyumviro ko tudakwiye kuguma mu majambo gusa, ahubwo horabwa n'ikindi kintu cyo gukora kugira ngo ntitugume mu majambo gusa. Proposition rero y'ukuntu groupe Sagamba Burundi yaje kuvyara koperative Sagamba Burundi nuko yaje. Haciye hiyumvirwa ukuntu twoshiraho koperative kandi cizana n'imigambi y'iterambere mu buryo bwo kwiteza imbere. Uno munsi hari ibikorwa ubwa mbere byo kwipfurizanya umwaka mushasha, kuko ni rya mbere twicaye hamwe nk'abagize koperative Sagamba Burundi. Iyo koperative turacari mu ntango, nta migambi ihambaye turashikako. Uno munsi tubonaniye ngaha nk'abantu twaje guhanahana ivyiyumviro kugira ngo dutangire projet canke programa y'ibikorwa byo kwiteza imbere. Bimwe mu byo dutandukanye twumvikanye hariho kugira ihuriro rya twese hamwe ata numwe avuyemwo, gutyo hace habaho guhanahana ivyiyumviro bimwe mu byo tugiye gukomereza ko dukora. Murakoze. Mwomenya ko muri iyo koperative hinjira umurundi wari we wese avyifuza, akaba akunda igihugu, akemera guherekeza imigambi ishigwa imbere na leta y'u Burundi. Radio Tere